Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV ni shede bashikiriza amakuru abagezweho kubakurikira inkuru zacu kubakurikiye inkuru y'ubuheruka twari twabahaye inkuru ivugwa kuri Nestori ni umushikiranganje wa mbere mushasha muri kino gihe umushikiranganje bamwe bavuga ko atanguye nabi twababwiye ukuntu yatanguye guhangana n'abaharanira ko ibintu vyohinduka mu Burundi akaba ariko arabagwanya bikomeye benshi bavuga ko ivyo abarundi benshi bamurindiriye ko ivyo bazobona ari bikeya kuko bamubona ko ari umuntu n'ubundi ari mu kwaha k'ubutegetsi cancane ko yahora ari umushikiranganje w'ikigega ca leta akaba ari umwe mu bagize uruhara mu kongereza amafaranga umuryango w'umukuru w'igihugu ukoresha n'amafaranga atari make akaba yararwijwe inshuro nyinshi ivyo rero bikaba vyerekana ko uyo nubundi akorera perezida Ndayishimiye kandi ko ico perezida Ndayishimiye atipfuza nubundi ntiyagikora akaba rero ari umuntu azokorohera cane umugore wa perezida yo nawe akaba ari Angeline Ndayishimiye akaba azomworohera kumukoresha nkuko yagiye aranabipfa n'abandi bashikiranganje batandukanye murazi ko uyo Angeline yagoye cane umushikiranganje wa mbere ahavuye Gervas Nderakobuca uyo kandi yaragoye cane umushikiranganje wari wasubiriwe na Nderakobuca ariwe General Ngiyome Bunyoni apfunzwe abashikiranganje ba mbere bose baragiye bakunda kuja barahura n'ibibazo bitandukanye bakagorwa cane no gukorana n'uwo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuko agomba kwifatira ibintu byose mu minwe ibintu byose akaba ari watanga amategeko bamwe mu bagenerale bo muri CNDD-FDD no kuvuga bahoze bagwana ibicojoro byo muri uyo mugambwe bakaba bashavuzwa cane n'ukuntu uwo mupfasoni w'umukuru w'igihugu yubahuka bamwe mu bategetsi muri CNDD-FDD bagafata ingingo nawe bugaca mu gitondo perezida Nevaje kuzibwira umugore wiwe bimwe bigaca binahinduka kubera ko Angeline atavyifuza ivyo ni bimwe mu nibindi babigenda bivugwa ngira murazi ko twagiye turabaha inkuru nyinshi cane zitandukanye iyo nkuru rero nawe ushobora kuba utayibonye urashobora kuja munsi y'ino nkuru ukabasha kuyikurikira ni inkuru twahaye titre ivuga ko vyakomeye mu bihangange Nestor ntaho ntuye atanguye nabi nyeganyega ngashobora kwicwa Faustin Ndikumana na Gabriel Rufyiri basemereye niko titre y'iyo nkuru ivuga urashobora kuyirondera ukaja kuyumva mu gusozera iyo nkuru ariko twari twabahaye nanone integuza yindi nkuru tuza kubashikiriza inkuru twari twababwiye ko tuza kubabwira ku muhungu wa Daniel Girasi Ndabirabe n'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi ivyo yakoze ndetse benshi bavuga ko ari ibara n'akamaramaza bakavuga ko uyo muhungu wa General Girasi Ndabirabe ivyo yakoze ari agahomerabunwa ariko nanone akaba yarateje akajagari gakomeye haraba n'imigumu ko abanyagihugu bagomvye kwihanira kubera ko hari imiduga yaje ivuye mu nama nshinga amateka y'u Burundi ihamagajwe n'uyo muhungu wa Gervas Nderakobuca yarateje akajagari gakomeye cane aho abantu bashwa badukiye hejuru bagomba kumwivuna kubera ko yarahemukiye cane umwe mu banyagihugu turaza kubabwira intahe ndetse no wari ngaho uko we abivuga banywanyi bacu rero nivyo tugiye kugaruka ko uwo yigize igihangange gishasha mu Burundi ninde uyo muhungu wa Gervas uwo muhungu wa Gerasi Ndabirabe vyadukanye vyo ni ibiki muribuka abana b'abakuru b'ibihugu kuntu abana babategetsi bakomeye ngaha mu Burundi bakunda kwigenza twarababwiye inkuru y'umuhungu wa General Ndakugarika nawe yakoze bara akigira igihangange akagendanirwa nk'abagendanira se wiwe ivyo rero yarabikoze muri za bukinanyana yari yaramaze kwigira igihangange nawe ariko inyuma yaho havuzwe amakuru yiwe nawe yaragabanije cane kuvyo ahora akora uwo rero yivuga nk'igihangange umuhungu wa Gervas General umuhungu wa Girasi Ndabirabe avuga ati jewe muranzi uwondi inyifato rero ibabaje cane y'umuhungu wa Girasi Daniel Ndabirabe wo mu Gasenyi mu gisagara ca Bujumbura
abanyagihugu bo mu Gasenyi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura baratwandikiye batubwira ishavu batewe n'agasuzuguro k'umuhungu wa Geras Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka. Hari ku munsi w'Imana uheze aho iyi modoka irimwo uwo muhungu yahatswe gukoresha isanganya uwunyonga ipikipiki umumotari nk'uko babita. Byarangiye rero wahatswe kwicwa ariwe asuzuguwe ndetse aranatwagwa ipikipiki yiwe. Abatwandikiye bakaba badusaba guhanura abana b'abategetsi bibaza ko base bazokwama ku ngoma bakibagira ko aho bari canke aho bari bahahabwa n'inguvu z'umunyagihugu, bakibagira ko ivyo bibanza barimwo ejo canke ejo bundi bizohera. Umwe rero mu banyagihugu bavyiboneye niwe yaduhaye ayo makuru, intahe yiwe tukaba twayishize mu duce dutandukanye kugira vyorohe. Iyo nkuru rero tukaba tugira tuyibashikirize yose. Dutangurire kuri kino gice aho imodoka n'ipikipiki vyakoranye ko no kuvuga mu ibarabara imodoka n'ipikipiki vyakoranye ko. We yaduhaye inkuru yavuze ati aya makuru nayo niboneye n'amaso yanje. Hari ku munsi w'Imana uheze igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa 8 2025 hari ku mugoroba isaha 12:36 aho vyabereye mu Gasenyi niho jewe nari ngeze. Imodoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota Arion ifise plaque R 2464A yariko iraduga yerekeza ku isoko mu Gasenyi. Inyuma yayo haza ipikipiki ifise plaque G 5046A. Ivyo vyuma bibiri bigeze ku ibarabara ryitwa kwa Rojanti niho wa mumotare yagerageza kurengana ya voiture Toyota Arion ayiciye ibumamfu nk'uko bisanzwe mu kudubura umuntu. Aho hantu rero hari n'ikinogo mu ibarabara, umumotari yagerageje gukwepa ico kinogo mu gihe yariko aradubura ya modoka. Ya modoka nayo nyene ako kanya ija gukwepa ca kinogo ica ibikora ije ibumamfu mu ruhande rurimwo ya pikipiki. Ubiravye imodoka yari ikoze ikosa. Ipikipiki yaciye ibura inzira, umumotari atinya kugwa mu muferege, imoto n'imodoka biba birakoranye ko. Imodoka yaraharutse bisanzwe amaji inyuma hejuru y'ipine ry'ibumamfu, muca mwumva ko imoto yagira irengana imodoka. Abantu bari ngaho bipfutse mu maso bari bazi ko kabaye umumotari agwa muri kanivo, ariko yaragwanye n'imoto ntiyashika mu ikanivo, bose rero baca barahagarara. Amanyama n'agasuzuguro vy'umuhungu wa Ndabirabe bamaze guhagarara muri ya voiture Toyota Arion R 2464A hasohotsemwo abantu bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Abo bakobwa bari bambaye amapantaro atabaguye haruguru y'amavi bita deshire. Umuhungu umwe yari yambaye agapira kirabura gafise utubara. Uwundi muhungu yari yambaye agapira ka Barcelona n'ibirato vy'isandare biri mu bwoko bwa bimwe bidandazwa n'abamasayi. Uyu muhungu wa nyuma niwe yavuzwe ko ari umuhungu wa Geras Daniel Ndabirabe. Bamaze kururuka baje gushwanira bidasanzwe umumotari, bitegereza nuko imodoka hari ico yabaye. No kuvuga bamaze kururuka baje gushwanira bidasanzwe umumotari, bitegereza nuko imodoka hari ico yabaye. Bakoresha amajambo y'ubwiyemezi. Wa muhungu wa Geras Ndabirabe twumva avuga ngo jewe uranzi, abandi ngo iyo modoka urayizi, n'ibindi vyinshi byo kwerekana ko ari abadasanzwe, ko n'umumotari ari muto cane kuri bo. Niho ababibonye baca babasigurira uko baduburanye, babasaba ko boreka intambara, bati ahubwo dushima Imana ko umumotari atapfuye. Bigiye kuba birebire niho rero wa mumotari yemera gukoresha iyo modoka ku bushake. Abari ngaho baramushimiye kuba ahisemwo gutora umuti w'ingorane mu mwanya muto. Abazi bijanye n'ivyuma bababwiye ko naho ibintu vyazimvye atabihumbi 100 uwo mumotari azokoresha iyo modoka.
umumotari yemeye guca bugufi kandi atari we yakoze ikosa aho hantu. Iyo ngingo ntiyashimishije umuhungu wa Geras Ndabirabe, umwe yari yambaye agapira ka Barcelona. We na bagenzi we bashaka ko iyo moto ijanwa kubikwa ngo ahakorera inama nshingamateka, ngo maze umumotari azovyuka ajayo gukoresha iyo modoka ngo baheze bamuhe moto yiwe. Akajagari n'agahotoro navyo byaribonekeje muri ako kanya. Abanyagihugu ntibashigikiye ico ciyumviro ca mwene Ndabirabe. Bamwe rero bagize bati nimba moto yobikwa nije kwa Nyumba Kumi atwara aha hantu, canke ijanwe kw'izone mu Gasho, canke ijanwe kw'izone mu Gihosha, maze izoshikirizwe mweneyo ari uko imodoka yanyu ikoreshejwe, naho ari mwebwe muri mu makosa. Ba bakobwa nabo wamengo banyoye akamogi, babajamwo mu kuvuga biyemera cane, bararahira bararengwa ko ipikipiki ngo bategerezwa kuyijana. Umuhungu wa Geras Ndabirabe yaciye yifyitura mu murwi w'abantu, aja ku telefone ahamagara. Mu kanya isase hari hashitse moto iriko abantu batatu. Umwe yari umupolisi yambaye umwambaro w'abacungera abategetsi, hamwe n'abagabo babiri bambaye civile, munsi bambaye udupira jire twa gisirikare. Umwe muri bo yari afise inkoho ntoya yo mu bwoko bwa pistole inyegeje muri ka gapira. Imoto yabazanye yari ifise plaque BA 2570. Bashitse babaza ngo ninda koze intare mu jisho. Muri ako kanya urwamo rwaragabanutse, ubona ko bagira bumvikane. Twagira ngo haje abashinga ntahe, ivyiyumviro vyo gutwara imoto ntibabihevye, bikaba byarakomeje kuba akajagari. Umuhungu wa Geras Ndabirabe yongera gutelefona, haca haza pick-up ifise plaque C511 AGB. Yaje yiruka cane ihingutse kuri Gare du Nord, mu gihe rero ya moto yazana ba bagabo batatu yo yari yahingutse ruguru ku isoko rya Gasenyi. Iyo pick-up yashitse ihagarara iraba muri quartier kwa Rojanti, wa murwi wa telefonwa na mwene Ndabirabe wari umaze kuba munini. Bacaburiza ya moto muri pick-up kubera harimwo intebe abapolisi bicarako. Imoto yanka kujayo, umwango w'inyuma ntiwugarika, no kuvuga rurya rugi rw'inyuma nyene ntirwugarika. Gutyo rero babura stabilite y'iyo moto. Babonye ko bidakunda, wa muhungu wa Geras Ndabirabe asubira kuja hirya gatoya, ahamagara ku telefone avuga ngo ingo uratubona, na Lievin turi kumwe, niho ahagaze. Inyuma y'uko uwo muhungu wa Geras Ndabirabe yavuze ati ingo uratubona na Lievin turi kumwe niho ahagaze, uko niko namenye ko muri uyo murwi w'abantu bavuye kwa Ndabirabe harimwo witwa Lievin. Buno nyene haca hashika iyindi modoka, kamyoneti double cabine ifise plaque C889 GBA. Iyo modoka nayo iraparika mwibarabara, haruzura ambutiyage iraba ambutiyage kuko haza hamaze kuba nko muri parking kandi ari mu kibanza gito. Niho rero basubira gufata ya moto, bayikura muri ya pick-up bayimurira muri Toyota double cabine ifise imparati C889 GBA. Bakorera muri za modoka, bakorokera muri za modoka, bararumya barashiramwo ibitensi, na ya moto nyene yazana abagabo batatu iriruka, ica ikurikira izo modoka zijanye ya moto ya wa munyagihugu. Umugumuko w'abanyagihugu waciye utangura muri ako kanya. Abanyagihugu bashavuye babonye ko ako karenganyo gakabije, nabo nyene baca binjira mwibarabara, bararizibira bati murivye murarenganije muri abasuma. Ingorane zisubira kuba nyinshi cane. Abanyagihugu bagize bati ururutsa iyo moto canke naho nyene mutwandikire tumenye iyo muyijanye, mwanse ntimuva ngaha. Vyarangiye
bamwe bo ku ruhande rwa mwene Gerase Ndabirabe bemeye kwandika urwandiko rusigura iyo bajanye iyo moto. Ntarwo nasomye, ico nabonye nuko wa mumotari yavuga asaba ko hokwandikwa plaque z'imodoka zimutwaye akamoto kiwe. Abanyagihugu basigaye baridoga bikomeye, bamwe bati turacatwagwa gikoroni, abandi bati ibi bitoro bakoresheje mu makori yacu baje kurenganya umuntu ntaho bihuriye n'amahera umumotari yokoresheje akantu gato kaharutse. Abandi nabo bati none Gerase Ndabirabe aremera ko mu nzu iwe habikwa imoto inyazwe ku gakosa gato nk'ako kandi kakozwe n'umuhungu wiwe w'umuhererezi. Abandi nabo bumvise bavuga ngo ko bavuga ko kera umututsi yafata nabi umuhutu, vy'ukuri aha hari umututsi yarimwo. Abaje ubwa nyuma bo numvise babaza ngo boba bahamagaye police de roulage ngo igire constat y'ivyabaye. Ivyo rero ni ibibazo bitandukanye abari ngaho bose bariko baribaza kubera ivyari biheje kubera ngabo. Muduhanurire abana b'abakuru. Jewe ivyo nabonye n'amaso yanje nivyo mbahaye. Umuhungu wa Gerase Ndabirabe nagumye ndamukurikirana aho yaja gutelefona hose, narakurikira nkumva ivyo avuga. Narababajwe cane n'agasuzuguro n'ubwibone namubonana. Ahamagara abapolisi wamengo niwe abagaba, amategeko y'ibarabara wamengo niwe ayajejwe. Yarumva ko ashoboye gutegeka ivyo ashatse mu gihugu. Gitangaje ninge n'abapolisi bacungera se nabo bavyakira uko nyene bagashika bashira mu ngiro ivyo abategetse. Abo bapolisi bajejwe umutekano wa se ntabwo bajejwe uruja n'uruza rwo mwibarabara. Ivyo bakoze bakwiriye kubihanirwa, si ububasha bwabo. Narigeze kubona muhanura umuhungu wa General Gervas Ndirakobuca akiri umushikiranganje wa mbere. Mwaravuze ingene uyo muhungu yarageze ahaja gukubita abanyagihugu mu isoko Ibukinanyana, kandi kuva mubivuze ntavyo twasubiriye kumva. Kera mwarigeze guhanura umukobwa wa General Bunyoni, we yagiye kubitahura bihindutse akaba ari mwebwe mu mutabariza mugatabariza se. Raba muhanure n'uyu muhungu wa Gerase Ndabirabe, ivyejo nta numwe abizi. Uyu munsi se ni igihangange gifise igifyo c'abapolisi bamucungera, ariko abo bapolisi ejo bashobora gutumwa kuboha se wa muhungu agatangara. Umwana niyige guca bugufi, amenye aba banyagihugu akengera ko, amenye ko abanyagihugu akengera ko aribo bahemba se, ko aribo bagura ivyo bitoro yirigwa aronona, ko aribo bamugaburira kandi bamwambika. Bene abo bana iyo batabwiwe ukuri hakiri kare, mu nyuma baruhira gutangara nabi cane. Mu gihe hariko haraba impari, niho wa muhungu yari yazananye na mwene Ndabirabe twumvise atubwira ngo urya muramuzi, urya ni umuhungu w'umwubahwa Gerase Ndabirabe, n'umwana w'umuhererezi. Boza mwese ngo bobayora. Bene si Gerase Ndabirabe ahambaye, oya umunyagihugu yamugize icari niwe ahambaye. Umunsi umunyagihugu yisubiye ko muzotangara musange mutari muzi umunyagihugu icarico. Ngubwo ubutumwa ngiryo ibara ryaguye, ngivyo vyakozwe n'umuhungu w'umutegetsi Daniel Gerase Ndabirabe, ngivyo ibisa n'ibintu vyateje akajagari gakomeye kubera umuhungu wa Ndabirabe. Iyo nkuru rero akaba ari inkuru twahawe n'isoko ryacu ryari rihari, tukaba rero ari ngaha tuyisoreje. Ariko namwebwe kuri iyo nyifato y'umwana w'umutegetsi murashobora kugira ico muyivuzeho, ca muri commentaire maze mutange ivyiyumviro vyanyu. Ibihe vyiza rero kuri mwese, mukanya tuze guhura mu yandi makuru agezweho.